twuzure na bose. Ikiganiro c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro kubana mu mahoro birashoboka. Ndakora mu kijeni nshuti mgenzi mu kuzana ikiganiro ca twuzure na bose, ikiyago c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rudasima Rakiza na gutunganiriza nkaba ndi hano mu Kinama muri quartier ya Bubanza, aho turi kwishengero rya Mpwemu Yera ryo kubohora imitima. Niho turiko turaganira n'umupastori duhuriye hano naho mvukiye Eric, niwe gyatubwire kuvyerekeye kuzura n'abantu no kubana amahoro. Ni higano tugirane n'uwo mupastori, reka wenda muhe akanya abaza twidondore yongere aramutse abariko baradukurikirana. Turagoye kazi. Murakoze nyakubahwa. Mbere ya byose reka mbanze ndabashimire kuba mwiyumviriye uyu munsi kugira ngo mutugendere. Ndabibashimiye cyane. Hanyuma nongere ndabahe kaze kugira ngo tuganire muri iki kiganiro twuzure na bose. Turabahaye kaze. Nitwa Pasteur Ntawumvukiye Eric, nkorera ngaha kujya 200 mu Kinama, hepfo y'ishengero rya Gatolika. Ni ishengero rya Mpwemu Yera ryo kubohora imitima, ngaha nyene mu Kinama kujya 200. Turabahaye kaze, mwiyumva amahoro mu mwanya wose tugiye kumarana, kandi turabanezererewe cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Ishengero bita mu Gifaransa Église du Saint-Esprit pour la délivrance des âmes. Nuko rero none ga pasteur tuvuze ngo kuzura n'abantu bose no kubana amahoro, mwebwe iri jambo byumva gute? Murakoze cyane. Iri jambo kuzura na bose, abantu bose, iri jambo ni jambo rikomeye cyane abakristo bakwiye gutahura. Umuntu yamaze kwakira Yesu arakwiye gutahura neza iri jambo kuzura na bose. Iri jambo kuzura na bose jewe ndarifata nk'ijambo rikomeye cyane, kugira ngo umuntu yuzure na bose ubwa mbere abanza kuzura n'Imana. Umaze kuzura n'Imana ukabanza kuba umugenzi w'Imana, ukuzura n'Imana, niho bizogukundira kugira ngo wuzure na bose. Abantu benshi barakiriye Yesu n'abakristo turabafise, usanga birata, ukasanga ngo yarakiriye Yesu, ariko ugasanga ugiye kubiraba neza ntaruzura na Kristo. Kuzura na Kristo bisaba yuko umaze kwiyuzuza na Kristo uca wuzura na bose. Rero nk'umukristo yemera ko yakiriye Yesu nk'umukiza mu bugingo bwiwe, ikintu cya mbere abanza kuzura n'Imana. Arangije kuzura n'Imana, agaca rero uwo muntu muri bijya kuzura n'Imana haba harimo n'urukundo rw'Imana, araheza kuzura na bose no gukunda abantu. Ni muri bimwe Kristo adusaba kugira ngo dukunde abantu. Mumbabarire gato mvuge, hari igihe usanga umuntu akubwira ngo n'umukristo, ariko ugasanga hariho abo mu muryango atavugana nabo, atabonana nabo, mbere no mwishengero indani ugasanga umuntu mwishengero afise ishengero asengeramwo, mugabo ugaca usanga mw'iryo shengero nyene hariho umuntu badahuza. Rero jewe nk'umwungere canke ko ntomboye mukama iki kiganiro cyo kuzura na bose, birya bintu ndabifata nk'umuntu ataratahura cyane urugezo rwose yoba ageze ko, canke ico yoba yitwa muri eglise, uyo muntu ndamufata ko abakiri muto mu mwemu. Murakoze cyane. Nuko rero bumva yuko kugira ngo umuntu yuzuze n'abantu bose ngo abanza kuzura n'Imana. Katugari kuri ijambo ryo kuzura n'Imana. Mbega kuzura n'Imana bigenda gute, bihera hehe? Murakoze cyane. Kuzura n'Imana
bigenda gute bihera hehe? Kuzura n'Imana igihe cyose wakiriye agakiza, ikintu kizotuma wuzura cyane n'Imana nuko uzokunda ijambo ry'Imana. Abantu benshi mu mashengero bakunda Imana ariko ntibakunda ijambo ry'Imana. Iyo ndiko ndavuga ngo bakunda Imana ariko ntibakunda ijambo ry'Imana, nuko benshi usanga badasoma ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana igihe cyose uzoba uri kurarisoma riguha gutandukana n'icyaha. Rero gutandukana n'icyaha ibyo nibyo bizogushikana kukuzura n'Imana. Yego murakoze cyane. Gusoma ijambo ry'Imana bizoguha gutandukana n'icyaha hanyuma wuzure n'Imana. Murakoze. Kandi kuzura n'Imana nukwakira Kristo mu bugingo bwawe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Naha rero ngira mbaze ari jambo Paulo yanditse yuko Kristo yaje gushitsa uwo mwuzuzo neza. Mbega iryo jambo yuko Yesu ari ngo yatwiyujuje n'Imana, yatumye twuzura n'Imana. Nari nkiri kuri iyo ntango y'ukuzura n'Imana. Uruhara rwa Kristo mu kuzura n'Imana nuruhe? Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kristo niwe yatwujuje n'Imana. Nukuvuga ngo uruhara rwa Kristo kugira ngo twebwe abanyabyaha atwuzuze n'Imana, nukuvuga ngo yaritanze. Kurya kwitanga akemera kuba incungu yacu, nicyo cyatumye nukuvuga ngo habayemo urukundo rwishi. Habayemo urukundo rwishi rwo kugira ngo atwuzuze n'Imana. Yemeye kwitanga ku musaraba, yemera gupfa. Nukuvuga ngo kugira ngo wiyuzuze n'Imana, hariho ibintu uheba. Mu bisanzwe uriya nka kuryo Yesu yiyanse, ariko acakunda twebwe, acatugira inshuti n'Imana. Rero nico gituma kugira ngo umuntu akore intambwe yo kugira ngo yuzure n'abandi, arico nagico gituma navuze nti atangura kwiyuzuza n'Imana, hari intambwe agenda arabako akagira ivyahevye. Murakoze cyane. Mu kuzura n'Imana hariho ivyo ubanza guheba. Mbega ivyo ubanza guheba nibihe byotuma muri yuzura n'Imana? Murakoze cyane. Ibintu umuntu abanza guheba kugira ngo yuzure n'Imana, turabizi twese. Iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, umuntu wese amufashije muri iryo sengesho, nukuvuga ngo amuyoborera mu nzira yo kugororoka, amwereka iyo yarari ko hari mu vyaha, akamwereka ko akwiye gufata intambuko yo kugendana na Kristo yamaze kuva mu vyaha. Murakoze. Ego nukuva mu vyaha umuntu akaba amahoro. Ego muri iri jambo tubona kuvuga tuvuga ngo nitwuzuye n'abantu bose tubana amahoro. Mbega kugira ngo umuntu abana amahoro n'Imana hoho byogenda gute? Murakoze cyane. Kugira ngo umuntu yuzure n'Imana, abane amahoro n'Imana, iri jambo ni jambo rikomeye cyane. Umaze kuzanamwo kuzura hakaba n'amahoro, ni ibintu bibiri bitandukanye ariko bigize ikintu kimwe. Kuzura amahoro. Na Kristo ndibuka igihe cyose abigishwa biwe baba bahungabanye, ashitse muri we avuga ngo ndabahaye amahoro, ndabasigiye amahoro. N'igihe yatandukana avuze ati ndabasigiye amahoro. Rero umuntu yamaze kwiyuzuza, akiyuzuza n'Imana, hanyuma akabana n'Imana amahoro, nukuvuga ngo ubwiwe niwe arosa amahoro. Kuko iyo yamaze kuzura n'Imana, agendana amahoro mu mutima, ntamera nk'abandi usanga bagenda basaragurika. Wewe aba yuzuye mu mutima wiwe, kuko hariho uwamuhaye amahoro, hariho n'uwo yagize inshuti, uwari we buzuye nawe ariwe Yesu Kristo. Umwami Yesu abampera umugisha. Murakoze. Mbega nyene kugira ngo uzuye n'Imana mubana amahoro, uvuze yuko umuntu ahubwo abanza kubana amahoro nawe nyene ubwiwe. Mbega umuntu arashobora kwibuza amahoro we ubwiwe? Murakoze cyane. Umuntu arashobora kwibuza amahoro ubwiwe nyene mu gihe atari umuntu yatahuye Kristo. N'aba bantu bamaze gutahura, naho bavuga baba barakiriye Kristo, mugabo je nyavuga nti bataramuha ikibanza kinini.
ugasanga hari utundi tuntu tubaganza, ni ukuri ubwabo nyine urasanga bibuza amahoro. Ugasanga umuntu akantu kose kabaye kamubuza amahoro, akibagira uwo yakiriye ko ari we atanga amahoro. Ariko umuntu yamaze gutahura Kristo, nubwo yohura na kakandi kamwe twita ibigeragezo, ahubwo kamutuma yegera imbere, ahubwo akamenya ko hariho gutanga amahoro, akaba ari wahanga amaso uwo munsi, akaba ari we Kristo. Rero nk'uko wari wambagije ikibazo, umuntu wenyine ubwiwe arashobora kwibuza amahoro. Nababwiye ko ndumwungere mu mashengero hajya dutunza abantu benshi, ugasanga yaribujije amahoro kubera umuntu kanaka, kandi ugasanga uwo muntu kanaka iyo turiko turabaganiriza ugasanga uwo muntu wewe nta ngorane bafitaniye, mugabo wewe yaribujije amahoro. Iki kibazo cyo kwibuza amahoro turabona ko ahubwo kiratuma hari ibintu byinshi bigwira, si mw'ishengero gusa, no mu gihugu ugasanga abantu haragwiriye ingwara, ugasanga bagwaye za estoma, ugasanga bagwaye imitima kubera ico kintu cyo kwibuza amahoro. Ariko igihe wihaye amahoro, no kuvuga ngo amahoro twarayahawe muri Kristo Yesu, iyo umenye ubutanga amahoro ko ari we mugendana nawe ubaho neza. Murakoze. Nuko rero kwibuza amahoro n'ibintu bibaho, nk'akarorero none umuntu agiye kugwana akabihitamwo, nuba ko nawe nyene aba yibujije amahoro. Hariho usanga abantu baza kugwana, bakanwa urumogi, bagasambana, bakaboregwa, akagirira inzigo mugenzi we, akamwiyumvira ukuntu ngo yamwiciye umuntu, yamurogeye umuntu. Ivyo vyose naza kubiri mu bintu bishobora kubuza umuntu wenyine ubwiwe akibuza amahoro. None umuntu yibujije amahoro yoyaha uwundi. Murakoze cyane. Umbagije ikibazo cyiza. Umuntu atanga icyo afise. Umuntu atanga icyo afise mu gihe wewe nyene ubwawe wibujije amahoro, ntushobora kuyatanga, ntushobora kuyaha uwundi. Ni ukuvuga ngo igihe nawe utagira amahoro uri umunyentambara, ni ukuvuga ngo ibikuba imbere. Nk'akarorero nababwiye ko ndumwungere, nk'umuntu akaza atagira amahoro, nanje nkaba ntagira amahoro, wumva no muha imfashanyo nke. Umuntu atanga icyo afise. Murakoze cyane. Umuntu atanga icyo afise, kandi icyo udafise ntawo gikura. Na rero turi muri kino kiganiro cyatwuzure na bose tubana amahoro. Twamaze kumva rero yuko kugira ngo wuzure n'abantu ubanza kuzura n'Imana. Ego none birashoboka ko umuntu yuzura n'abantu bose? Murakoze cyane. Ico kintu kirashoboka. Kirashoboka neza gose ko umuntu yuzura n'abantu bose, kuko ndetse na Kristo mu byadusavye birimwo wuzure na bose. Rero bya bintu bituma tutuzura na bose nibiba biriko birazibira ngo umuntu ntaje mwijuru. Rero kubera uri kurabandanya urugendo ruja mwijuru, nta kintu na kimwe cyo kubuza kugira ngo ntiwuzure na bose. Igihe watahuye neza inzira uri kurafata, nta kintu na kimwe cyo kubuza kugira ngo ntiwuzure na bose. Birashoboka ko umuntu yuzura na bose, birashoboka ko umuntu agiriranira amahoro n'abantu bose. Icyo kirashoboka. Ndatanga akarorero. Urabona abantu tubayeho ubuzima rukristo. Rero ijambo ry'Imana naryo rikadusaba ngo ni wakora icyaha izuba nirikarenge ukiratse, kugira ngo uhe ikibanza wamugwanize. Rero mu gihe wamaze gutahura ijambo ry'Imana ryo kwiyuzuza na bose, ni igihe naho wotsitara na gato uramenya ati jewe ahantu k'uyu muntu natsitaye, reka ndamurondere twuzure. Ariko hariho n'uwundi usanga hari umuntu yantwengeje, nari ndamubwiye kugira ngo yuzuze n'umuntu, bitaragera kure ndamuzanira iryo jambo ry'Imana, arambwira ati nyakubahwa pasiteri, noneho izuba ntirirarenga, reka mbe ndarindiriye izuba ntirirarenga. Kuvuze ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo izuba ngo ntirikarenge ukiratse. Ati rero ndatomboye izuba ntirirarenga, yaba ryarenze ati ukumbure nabangize ingorane.
ariko tukibagira yuko kwiyuzuza n'umuntu ni kurya utabuzi na wewe umwanya usigaje kuri iyi si. Murakoze cyane. Rero umuntu kuzurana bose birashoboka, ni ikintu gishoboka, nta kintu na kimwe yaba amatongo, yaba ibibindi byose by'ubutunzi tugenda tubona abantu bahamira ugasanga batakaje Kristo. Ibyo byose urashobora kubishira ku ruhande ukabiheba, ukuzurana bose, ukongera ukuzurana n'Imana. Ibyo birashoboka. Umwami Yesu abampera umugisha. Mu yandi majambo, umuntu yobaza ati mbega birashobora ko umuntu aharira mu myanya yose ibaho umuntu yamucumuyeko? Murakoze cyane. Icyo kintu murakoze nyakubahwa kukinyibutsa. Muri iki kiganiro twuzure na bose, iri jambo guharira canke gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye cyane ku mukristo. Umukristo hari ikintu jewe mpora nemera neza ko uyu muntu yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Umukristo yamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami mu bugingo bwiwe, ubwa mbere ikintu kimuranga agira imbabazi. Kuwuje kumusaba imbabazi agira imbabazi. Ikigira kabiri, uyo muntu nawe ni umuntu asaba imbabazi. Twebwe nk'abungere tubona abantu benshi, umuntu akaza ati by'ukuri akitunganya ibindi, agacagera ku muntu akubwira ngo nukuri ngo uyu muntu ngo jewe ngo sinigera numva ko no musaba imbabazi, sinumva ko no musaba imbabazi, ngo jewe ngo nukuri ngo ahubwo akanagishira ko ngo nzopfa ntamuhariye. Urumva ko uyo muntu abakiri umwana, abakiri umwana cyane, abakiri uwo gufashwa kugira ngo ushike ku ntambwe yo kubana amahoro n'abantu bose n'Imana. Nuko ubura umuntu uzi gusaba imbabazi, nuko ubura umuntu uzi gutanga imbabazi. Ivyo navyo nivyo bica bigushikana kuzoshika mu ijuru. Umwami Yesu abampera umugisha. Murakoze. Ego, mu ncamakwiti rero birashoboka ko umuntu aharira abantu bose. Birashoboka ko umuntu aharira abantu bose atanumwe akuyemwo. Ico ndagihamya, ndakivuga neza nk'umwungere. Umuntu aba atarashika kuri iyo ntambwe yo guharira umuntu wari we wese, ko ngiriwe akaryo ko kuronka mwebwe mushobora gushitsa amajwi kure. Nukuri nokangurira abantu umuntu guharira umuntu wari we wese. Ivyo birashoboka udakuyemo naka, ivyo birashoboka. Murakoze. Yesu abampera umugisha. Ego mpinga pasteur, by'ukuri izo nkomezi umuntu yozikura he? Kuko biragoye, ndazi ko bigoye. Izo nkomezi umuntu yozikura he? Murakoze cyane. Izo nkomezi aho umuntu yozikura sahandi. Izo nkomezi zo kugira ngo umuntu ashobore kuba ari utanga imbabazi, ashobore kuba nawe asaba imbabazi, nuko uyo muntu abasenga Imana. Gusenga Imana. Ikindi kigira kabiri abantu benshi bakunda kwirengagiza ni gusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana hanyuma kurishira mu ngiro. Kuko hari abantu basoma ijambo ry'Imana ariko badashira mu ngiro icyo Imana iba yavuze. Gusoma ijambo ry'Imana hanyuma hariho gusenga, hanyuma ugasoma ijambo ry'Imana, hanyuma ugashira mu ngiro icyo ijambo ry'Imana rivuze. Ego, cyo kirakenewe. Ego, tutibagiye yuko mwebwe muri shengero rya mpemu yera kugira ngo n'imitima ibohoke. Ako kantu wakibagiye pasti. Hari ica gatatu pasti. Murakoze cyane kunyibutsa. Ego, umuntu yamara umuntu. Ego, nukuvuga ngo nkuko twabivuze ni shengero rya mpemu yera ryo kubohora imitima. Rero kugira ngo umutima w'umuntu ubohoke, kugira ngo umuntu w'umutima ubohoke, umutima w'umuntu ubohoke, ashobore guharira, nuko aba yuzuye mpemu yera. Ego, mpemu yera akaba ari muri we. Aho hantu iyo mpemu yera ari muri we, yuzuye mpemu yera, nico gituma ivyo bintu byose ashobora kubikora. Murakoze.
ego murakoze cyane mumva yuko kugira ngo umuntu arinda harira ubwa mbere hoho nawe nyene akwiye kuba yarahariwe akihana ibyaha amaze kwihana ibyaha geza akamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga agasoma ijambo ry'Imana akarishira mu ngiro rimusabye guhara agaharira ariko n'ivyo navyo ngo birafise ikibisunika kugira ngo izo nkome ziboneke nuko umuntu yemera kuzura mpwemu yera kugira ngo ashobore kuronka izo nkome zo guharira naho biba bigoye ivyo biti bigoye ku Mana biroroha na cyane cyane umuntu yuzuye mpwemu yera nuko rero turacyari muri cyaganiro tuvuga ngo twuzuye na bose tubana amahoro naha rero tumaze kuzura rero n'Imana kandi turonye ko binashoboka yuko umuntu yuzura n'abantu none kugira ngo dushike kuri iryo jambo Pawulo yavuze ngo mubana amahoro n'abantu bose ngo namba bishoboka urumva ko bishika ntibishoboke namba bishoboka mbega bidashobotse kurane gwanje jewe wewe utiko turabwira naho byo bitoshoboka kuri bose yo kwifata gute murakoze cyane hariho akantu ubajije kari mu ubwenge bwinshi cyane ako kantu nimba bishoboka bisigura mu yandi majambo ngo hariho nabo bitoshoboka ariko jewe ni Pawulo yabivuze biranditse mu ijambo ry'Imana ego ni Pawulo yabivuze biranditse mu ijambo ry'Imana ariko jewe nko mwahaye ikiganiro ndumva neza ko byoshoboka ko umuntu ashobora kuzura kuko iyo umuntu azi iyo ari karaja iyo ari karaja ni ukuvuga ngo uri kwihangiro ry'ikintu ushobora gushikako icyo kintu utawukana umudare ari uko ugishyitseko ariko igihe icyo kintu ubaye mu bananiwe ni ukuvuga ngo ngaho urumva nyine ubunaniwe rero jewe ndumva by'ukuri naho Pawulo yabyanditse ni ukuri si wewe gusa wama wabisomye nanjye nama nabisomye ariko nasanze kubana n'abantu kuzura na bose kuzura n'Imana ukabana amahoro na bose ibyo birashoboka ego birashoboka dufate ko bishoboka rero ko uri kadugiyane murumva ko avuga yuko bishoboka naho banditse ko bidashoboka kuri bose byo bidashoboka ariko baremeza ko bishoboka kandi yatanze ibyemezo nuko umuntu aba yarihanye agasoma ijambo ry'Imana akarisha mu ngiro hama agasaba mpwemu yera akamufasha muri urwo rugendo rwo guhuza n'abantu kandi ibyo abifashije na mpwemu yera birikivuga ngo ntago idashobokera Imana ku Mana byose birashoboka rero nimba aho bari kuba akantu kadashoboka ni muri babandi umuntu avuga ati jewe uyu ndamutunze gutyo kandi ibyo birabaho ko umuntu mutunga uko ameze kuko we yanse guhinduka nicyo novuga kuko hari abantu dutunga gutyo nyene uko nyene ari twamutunga uko nyene ari atabyinshi tuvugana nabyo ntibibaho gapasiti murakoze cyane by'ukuri ndabashimiye cyane muramfashije kugira ngo kumbure n'abariko baradukurikirana batahure neza umuntu ananiwe no kuzura na bose no kubana amahoro kuzura n'Imana no kuzura na bose no kubana amahoro n'abandi nukuri uyo muntu nkuko twari twabivuze na kare wenyine niwe aba yibugije amahoro rero uyo muntu umuntu aramutunga gutyo nyene hanyuma ikiba gikenewe no kubandanya umuntu amusengera kandi muri uko kumusengera nyene kumbure arashobora gutera intambwe ugasanga arashitse ku rugezo rwo kuzura na bose birashoboka ko ari wo kumva iki kiganiro akabona ko we bihora bimugora akabona umenga ntibinashoboka ariko no mukangurira gusenga gusoma ijambo ry'Imana kurishira mu ngiro no kuzura mpwemu yera ivyo bintu nabikora bizotuma kijya kintu yabona ko kidashoboka kuriwe ku Mana kirashoboka umwami Yesu abamera umugisha murakoze nuko rero twari mu kiganiro cyatuze na bose kandi ni iganiro c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu
muteguranye n'ijambo Transworld Radio y'u Burundi. Turakengurukiye umutumire wacu Pasteur Ntamvukiye Eric kuri kino kiganiro ciza aduhaye. Niza yuko wewe warutse yompi ugiye kwihutira kuzura n'Imana kugira ubone kuzura n'abagenzi bawe. Ndakengurukiye kandi nawe wewe warutse yompi Leonidas Manirakiza mwari kumwe, ndagusezeye nawe butaha. Ufise ikibazo cyo wunganira, telefone 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora kudusanga naho dukorera nimero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard inimero 27. Mwuzuye n'abantu bose kandi mubana amahoro naho butaha. Ico cyari kiganiro twuzure na bose mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba ugomba kutubaza canke kutwunganira twandikira uti twuzure na bose agasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura canke udutera kamo kuri 24 26 57. Imana iguhezagire.